muranyumva Margarete barankitse ngira nteko twumva je inga twabanza twagara kuri Pacifique nazo hanyuma turada kusubira ndabona umenga ariko aragaruka sinzi ko ariko aratwumva kumbure ko nibaza ko yabandanije avuga ariko tutariko turamwumva ariko ndabona ngira aragaruka mu kanya sinzi ko ariko aratwumva ndabona mikro yarayuguruye ariko agerageza kuvuga ariko ntituko turamwumva Pacifique nazwe akabazo ni nkako nariko ndabaza Margarita barankitse nakabazo kumbure kerekeye impunzi zose kerekeye amashira hamwe kerekeye abarundi bose bangajwe mbega mu mashira hamwe kiretse kubandanya mukora ibikorwa hari ikintu kiboneka mwa muri ko murakora cyo tuma mwizera yuko ejo canke hirya ejo muzosubira gukorera i Burundi ivyo vyerekeye ikigomezo Shalom vyerekeye na Fokode nari nubisubenga ariko avuga ko yoba ashoboye kugaruka sinzi yaragarutse mu kanya ngira muratwumva Margarita barankitse nibaza ko ataragaruka neza ngira niba twumva yosohoka kongera kuza gushasha kugira ngo bimukundire ngira muba murishura Pacifique natwe ego dufatire nk'akarero gatoyi ku byo Margarete barankitse yaraheje kuvuga nko ku kibazo cerekeye abanyarwanda abanyarwanda murazi ko birukanywe mu gihugu cyabo guhera mu 1959 hanyuma hakaza kubaho nk'urugamba rwabo rwa gisirikare rwatumye bahava banagaruka guhera mu 1990 inyuma y'imyaka 30 ariko uwo kwihenda n'uwo kwibaza ko icatumye bagaruka ari uko mu 1990 bafashe ibigwanisho ntabwo ari ico ikintu gituma bagaruka ubwa mbere ni ingene biyubatse muri iyo myaka yose y'imbere yuko barinda bagira naho bashobora gufata n'ivyo bigwanisho ni iki yavuze ingene bakoze biyubaka kugira ngo baze banatahe bafise ubwenge ari icabwenge ari bazima ni iki nuko kuguma na iyo ntumbero ko igihugu cyabo batereza kukigarukamwo hanyuma rero igihe kigeze ibishoboka birakogwa hari bamwe mu bari barahunze mu myaka 30 bamwe baza barapfuye batabonye ivyo vyakurikiye ariko ivyo vyakurikiye vyashobotse kubera ko bamwe muri abo baza barapfuye hari ico bari bagumye bakora akariro kagumyeho kavyaye ivyo vyakurikiye natwebwe igikorwa cy'amashira hamwe yigenga nk'iki ibitwebwe dukora mu mashira hamwe yigenga bigumizaho ako kariro hariho abatwumviriza kumva bagira bati mwebwe muravuga gusa kumva urundi woza kubwira Margarita ati wewe ni vyiza urakora ibyo gusomesha abana mugabo ivyo sivyo bizodukiza wundi ahagira ati wewe uratubwira abanyuruzwa urerekana ibintu mu gihugu uko bimeze ariko ivyo sivyo bizodukiza uwundi gutyo uja kuraba bamwe bose ibisata bariko barakoreramwo umuntu yabagira ati ivyo ntibizodukiza mundi yoza kubwira abamenyesha makuru tumwe mwishinga kuvuga amakuru gusa ivyo ntibizodukiza ariko buriya umutima uzodukiza tubanza kubaka ubu hamwe ibindi byose byo bihagaze n'uwo mutima wobura aho ushamikira ko ushobora kuvuza abantu abavuza ko ushobora gusomesha abana abasomesha ko ushobora gusemerera akibutsa igihugu uko kimeze uko cyategerezwa kumera uko ibintu biteza kugenda abibandanya maze umutima w'igihugu ukaguma mu bantu ako niko kariro kaguma gashusha wa mutima wo gukunda igihugu kazogera ku rugero rwaho bishikaho igihugu giheza kikabohorwa rero amashira hamwe yigenga akora nk'amashira hamwe yigenga amashira hamwe aharanya agataka muntu ntahinduka mu gikorwa cyayo kiguma ari ico mugabe ico nyene ariko arakora burya nico nyene kivomera iyo ntumbero izotuma uburundi bukira inzira bizocamo niyihe ntuyimbaje ngo ndaza ushobora gupfumura ubunyene nimba bizogeraho abatwara baremerwa bakemera kuvugana n'abari hanze nimba ari uko bamwe bavuga ati tuzoba twafashe umuhe tugasanga arabayeho umuhari w'igihugu bohoza igihugu nimba sinshobora kubitora ubunyene ngo bizofata ngo igihugu buzogikiza ngo bizokira ngo byaciye aha ariko ico nemeza nuko ibi byose turiko turakora bivomera iyo mpemu nyene izovyara ko igihugu gitinda kigakira mbere novuga ntubuho biranatangaje kurushaho mu gihe ca kera kuba turi impunzi ugasanga tuvuga dufise ijwi ryumvirizwa no mu gihugu nyene ukisanga n'abari mu gihugu
bagera aho bavuga bati uza kudutabara ni wa wundi ari impunzi. Hari n'igihe iyo bariko baratuvugisha wumva umenga baribagira nuko turi impunzi, ukumva badusaba ngo nituvugire leta, ngo mwebwe ngo ibintu muvuga ngo birahengamye, ngo ibintu muvuga ngo mwateza kuba mwavuze n'ivyiza ngo vya leta y'u Burundi. Mwadabijora ndeye muribuka yuko ivyo bintu muriko mubibwira impunzi, muriko musaba impunzi ko iza kuvugira uriko arondera kwica umutwe. Nama nabisubiyemo kenshi. Rero baranibagira iyo babonye ibyo turiko turakora, baranibagira ko turi impunzi, ku buryo badusaba kumengo twoba abanyagihugu basanzwe nk'uko twaba turi mu Burundi, dufise leta ikorera abarundi bose, bakibagira ko dufise leta yahize kutwica iturondera iyo turi hose. Ngo twice sino heza rino jambo ntagarutse ko bahora babinefuna kabimbwiye kenshi impanda tibwa fata kakanya ujya mwana w'impunzi ukamenya ko ataja mu ishuri, ukamenya ko atagira ico yambara, ukamenya ko arara adafunguye. Fata ico cyonyine nimba ibindi byose wofasha warabibuze. Baguha izina ry'umwana umumenye nimba ari umwe nimba ari babiri nimba ari batatu, ubarihira ayo mashuri bishinge gushika baze bayamare. Nta vyuzi kujya mwana atari we nyene azoba ari president w'u Burundi agahindura kijya gihugu. Ni nanje nje gushimangira ino jambo Margarita yarahereje ko igihe yariko aravuga. Murakoze. Ego sinzi ko Margarita barangitse, sinzi ko mwagarutse muriko muratwumva. Ego ivyuma ntibisezerana, sinzi uguma ngira n'ibifaro byo mu Ruyigi. Numvise mwizera Imana ngira ntimwizera ibifaro. Biza biraza inabi neza, biza biragwana mukabineza n'itsinda. Ego nawe bagije akabazo sinzi ko mu kishura kugira ngo mukanya tuje mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Akabazo mwambajije sina. Ego mwaciye mugenda mutarakishura, nariko ndababaza nti muri kumutahe muri ku rutonde rw'abantu 34 barondegwa n'ubutegetsi baciriwe imanza mbere banyazwe no twaba, ariko numvise muvuga yuko mufise ibyizigiro birenze yuko umwanya n'umwanya muzotaha mutashe aho mushika mu rubanza rwaciriwe abo bantu. hari uko mudafise uburenganzira bwo gukora imyaka 50, muzoca bigenda gute? Ivyo byizigiro mufise mubifise bifatiye kuki? Jewe kubera ubukirisu ndabivuga, kandi urazi ko wasomye kijya gitabo ca mbere casohotse mu 2005, nkavuga nti inabi ntizo kwigera igira inzigo, nizo la haine n'aura jamais le dernier mot. Inzigo nizo kwigera igira ijambo rya nyuma. Rero kandi na Gandhi yavuze ati abantu batwaza igikenye ku ari igihe biyumvira ko bobo batazokwigera batsindwa, ariko impera n'imperuka barahava bagatsindwa. Uvyitegereje Jiribere ukabona igihugu cacu ngene kimeze, kikeneye abarundi ko bahaguruka. Jewe nibavuga ko ndabagumuye j'assume, ntibikunda ko bibandanya. None ubu bibandanye nta karbira, abantu barashonje, wabonye abana bicara hasi mu ishure, amaprizo yuzuye, abantu ntibafise ico babagaburira, ibintu byose ubona ko abarundi bari mu gahinda kagoye. Umwanya n'umwanya abantu ntibazo kwemera kuguma bagowe nk'uko. Urabona n'ikiro c'ibiharage kuko mbandanya ngaburira abana, nta muvyeyi niyo boba bari i Burundi barantakambira. Mugabo uravye ko ikiro c'itomati cogera ku 9,000 by'amarundi, none mubona ko abarundi bashaka kubandanya banone. kandi noneho ubwira twebwe twariyubumera bw'Imana. Imana erega niyo se Burundi, niyo yaduhaye igihugu nka kirya. Nishobora ko kubona mosozi agahinda nkako bitebe bitebuke kandi turataha.
n'ivyo mbwira abarundi ikizotubuza gutaha ni injyane yacu igihe ntituje hamwe rero je nibaza ngo turi mu gutaha kuko ndabona none nimwanumiye ndabona abantu isinzi bariko baratwumviriza n'abatagira nuko banyotewe ayo mahoro turanyotewe amahoro kandi noneho twarayagwaniye ineza izokwama itsinda inabi ku bwanyu ni kubera iki mu bivugwa mu Burundi muri politike twumva bavuga imbono ikibazo c'impunzi ntikigera kivugwa kwemera ko hari ikibazo ca politike ntibivugwa burya uja gukira ingwara arayirata ku bwanyu nimba uno musi ataco binona ico kibazo ataco kibabwiye mubona bizohava bigafata inzira inyuma y'imyaka 10 mufise ivyo vyizigiro jewe numva no musi ni kuw'Imana mfise nga nibi navuga na Bibiliya nico kigwanisha ruhonyanganda abana bama bambwireyo babonye mfise misere uraraba mu bisomwa bavuga ati bararongora baragira imisi mikuru baragirane gushikaho isegenya itera nowe akaba ari we yashoboye gukiza koko Israel kuko abantu erega ubuza gukira ingwara arayirata uko nyene ubivuga nayo ubundi irabahitana kuko bo nyene nibo bariko barajyana ari umuntu yagereranije ariko aravuga ati isenene iyo bazishize mu ipano bashizemo amavuta imbere yuko zipfa zitangura kujyana usanga ziriko zirajyana none wewe ntubibona agaciriberi ko bo nyene bariko barajyana twebwe ntitwonezerwa muko bajyana mugabo bitwereka ko bo nyene iyo nabi bifuriza batamenya yuko twebwe natwe dufise agateka ko gutaha bo nyene bariko barabibona ivya mbere ingaruka mbi zigaruka iwabo reka rero nitusamazwe n'inabi iriko iraba twebwe tusamazwe novuga ngo iki dutange inguvu y'umwizero ko nzi neza ko benshi mu bariko barankurikira bafise ukwemera kandi benshi bafise n'impapuro novuga ngo iki amadiplome yo gushobora kubaka igihugu reka rero aho utangura kujyana tutangura gusubiranamo tuje hamwe ntitumere nk'izo senene ziri mu ipano kandi zigira zipfe muga zigatangura kujyana uzotubona n'uno munsi n'ejo dushoboye gutaha kuko umwizero mfise kera basanga amakambi y'impunzi ubya urabona hariho vocabulaire mu 1996 ngo les camps de déplacés mubibona akaba ari abatutsi bonyine hanyuma tukagira abandi les camps des réfugiés hakaba harimo ugiye muri Tanzania ari abahutu bonyine nukuri barakoze abasende DFDD bavuze ko ingorane y'u Burundi atari ingorane y'amoko ni ingorane y'intwaro mbi none rero je nibaza ngo turi mu gukira kukugiye mahama ubonye ubwo rwaruka ruvanze hariho umwizero Ego, mukanya turatandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro ariko imbere yuko duha ijambo bariko batwumviriza nagomba sa mugenzanje Alice Hakizimana yibutse amategeko agenga kino kiganiro kubijanye no kubaza canke kunganira abatumire. Ego be Ejiberi urakoze twibutsa ariko badukurikirana ko bino biganiro ikicuno munsi uko byama bigenda mu bindi biganiro kiza kuba gifise amategeko ngenderwa ko adufasha kugira ngo uhanahana ijambo vyorohe kandi tubigire mu mutekano cyambeza gushimikira ko nuko ibibazo biza kubazwa uza gufata ijambo wese aze kubaza ikibazo canke yunganire kuri ibi turiko turavuga ko uno munsi no kuvuga ngo naho umuntu yoba afite amahirwe yo kubaza ibibazo cyangwa guterera kuri kino kiganiro cyo turagira uno munsi ikindi tusagushi
ambo aze kubahiriza umwanya no kuvuga ngo twese tugerageze gufata iminota iri gikomeye nuko twogerageza tukabaza mu buryo bw'ubugwa neza dukoresha amajambo yubaka iduterana amajambo cyangwa ngo dutukane gutyo vyorohe kugira ngo intererano zishobore kugira ico zifashije. Kandi rero ikindi tuza gushimikira ko nuko uwifuza guterera agire ko avuga izina ry'umutumire yoba yerekeje ko ikibazo kugira ngo vyorohera abatumire nabo nyene gukwirikirana ibibazo biriko birabazwa kandi bashobore kuvyishura mu rutonde. Ngira ngo Ciriberi nivyo tuza gushimikira ko ahakuru. Murakoze Alice, reka twakire umunywanyi mu basavye amajambo bwa mbere ni Pamela, haraza gukurikira Kaneza Diane na Bizoba. Ngira nimba muri ko muratwumva Pamela mu kugurura micro nimba ari kibazo canke ari intererano mufise. Mwiriwe nimba muri ko muranyumva canke mwaramutse bituwe naho muherereye. Yego yambo cyane Albert ndaramukije cyane gose ndayambiriye Maggie baranyetse ubu. Imana yaduhezagije umuvyeyi nkamwe oma nukuri nukwishima kandi tuyisaba ibakomeze murambe cyane na Pacifique nyine nazwe mwese muri abantu turabira ko nk'ikirore Uburundi bwahezagijwe. Je nagomba ndabisabire mwebwe babiri oma na Pacifique nyine nazwe mu ducapire ubundi Burundi mutubarire ati mbega mu minsi za twatashe mwebwe muharavye dufise igihugu ciza tuzoba tubayeho gute mudusangiza indoto yanyu mugire ko munatubarire ikintu ca mbere mwumva mushaka kuzokora mushitse Burundi ikintu mukumbuye n'ukungene mubona utakwanyu murakoze. Sinzi ko Pamela mwari mwarangije akabazo ariko numva ijwi ryanjye ryagiye. Nari narangije ndashima no kuri kino kiganiro je ndi mu mune kubahiriza umwanya. Reka twakire uwa kabiri ni Diane Kaneza. Diane nimba muri ko muratwumva mwiriwe. ahantu hari rwamo bana muri fa biri cyose ndagira ngo cyose yagiye gufatanya na Diane parce que ndashaka kumviza umusi wose parce que experience nyinshi yaha abarundi mu bihande byose yafize cela no musi naryohewe parce que ndakuye nzenze ministère ndagerageza ko abantu bari ministère madame chancelier nabonye izina nirakize muri Payesh donc ndabona yuko abantu begereye bavuka Burundi nabo nyene iyo hari madame Baranzi baje ndatwara batemye mu space ndabo spécifiquement muri mwanya ndabikunda utiko ndabikunda je sinzi ndadobya une question ya Marguerite ndabo ndazana kugira icyo mvuze ko abo bantu shizemo nabuze iki nashaka kuba abantu bandi shizemo bari barakora umwe ariko arakora akazi ko gukora akazi ko de constitution Burundi sivyo nko gufasha abana kugira baronke intebe so kandi nabo ndiko n'abakiri benshi bamufasha no kandi baradusaba natwe tubafasha muri ako kazi barakora kwikayeje bikava mugabo ikibazo rero kije madame Marguerite ni umufasoni yamye ari mu gufasha abarundi ataravya ko bashishi aho bahari muri urugendo rwa opposition. Hari induru nyinshi muri iyi minsi nashaka atugire vraiment yuko yodufasha tukaba nk'umubyeyi tukaba insel gaso muri opposition turimo. Murakoze cyane. Reka twakire Semerera nimba muri ko muratwumva, sinzi ko izina narisomye neza. Mwiriwe. Nimba mutwumva mwoduzi ijwi kugira dushobore kumvikana canke twumva iciyumviro, mugomba kubaza canke kunganira abatumire. Kwari kubaza ko mubaze.
ikibazo nashaka kubaza magi ndibuka mu myaka igihe twari mu abaperezida twarumvikana hariho agashira mu ishyirahamwe ry'abakirisitu bita Sant'Egidio nibaza mu Butaliyano batanguye nko kwamamaza ibintu by'amanegociation hoba hari ibintu nk'ibyo biriko birabubu canke bo begereye abo bantu bakunze gufasha ibintu barashobora gukumbure kumera nk'abamorsa canke nk'abinginga abantu hirya no hino bakaraba ko bogerageza kugondoza irya ntwari gatangura kumvikana n'abantu kugira ngo kumbure ibintu biradoze kumvikana ko ibintu bimaze kononeka gusumba uko birubu ico nico kibazo handi nagomba kumubaza kumbe ikindi kijanye nk'ico yo yaragerageje ko nka cyo nibaza nazo yuko kenshi na kenshi ushobora kwitanga umuntu iyo yaragerageje kubaza ya leta ko yomyeza nubwo kumva atakindi bimutwaye bashaka babikoze abantu b'abasirikare bakora ibintu giturumbuka yaragerageje gusaba ko bomweza akagerageza no gusumuvinga amarorasiyo bakasura akamera neza ubwo anteorende bamwita umuntu w'umwanzi w'undi kandi nawe nakumva ko nubwo toba ari sekize cyangwa iyo wafite abandi yifuza gutaha ko n'abatashe bwakumva yuko igihe cyose atashe umuryango n'ibyo bintu bibiri murakoze cyane Semerera ngira abandi mwobangira tubanze tugaruke ku batumire bishure utubazo ndahera kuri Margarita Barankitse ngira mwumvise utubazo Pamela abajije Diane Kaneza no Semerera mwo kwishura ngira Pacifique nawe araheza yishure utwo yumvise ba mutumberejeko mwombabarira ivya Pamela sinashoboye kubyumva byari vyagiye ibifaro byasubiye kugaruka ku mashini mugabo unsubiriyemwo ya Pamela kugenda yumve ni ya Diane kumbure ko bakiri ku murongo reka simpave ikibazo cyawe ndagihindukiza Pamela mutumbereza akabazo mwamubajije akakumva nijwi ryanyu yambi cyane gose oma amahoro nukuri jewe nabashimiye cyane gose kuza kuri kino kiganiro ndavuga nti muri cirore nukuri muri Imana yaraduhezagije kugira umuvyeyi nkamwe nariko ndababaza ati mbega Burundi nibwabohoka nagomba muducapire ishusho mubona y'ubundi Burundi tuzotahamwo tuzokubaka mugire ko munatubarira ati mbega umunsi twatashe ikintu ca mbere mwumva mukumbuye cyane gose mwifuza kuzobona i Burundi n'igiki hanyuma murakoze cyane Pamela murakoze ngira akabazo mwakumvise Margarita Barankitse jewe ndamushimiye Pamela urumva ko yamarikara yaranyambira nagenda mubwiye ko ndi ruhande yiwe niyashaka zoze kunyambira hafi kuko ndi muri Canada nagiye kuraba abana ndi hafi yiwe ishusho Pamela jewe n'abarundi babimenye nabivuze mu ntango ntaguruka muri gitugutu 93 nahagurutse kugira ntihagire n'umwe asonzana ntihagire n'umwe ndembana ntihagire n'umwe njujuta nashaka rero igihugu ata muntu n'umwe aremba ajuta canke bangaza ishusho rero ry'igihugu ciza umwe wese yidegemvya ashobora gusoroma utwo yarimye batariko baramusunagiza ashobora kuronka icashira agaburira abana biwe ashobora kuronka aho yivuza niryo shusho nshaka ku gihugu canyibarutse igihugu kirimwo ubuntu n'itekano rukundo Diana sinzi nawe ko yonsubiriramwo akabazo harimwo ikintu cyamukumbuye i Burundi ca mbere mwifuza umunsi mwatashe n'igiki icyo nkumbuye nawe nkumbuye nyene umuvyeyi wanje Burundi ndashaka gutaha
ngashobora nanje kubona ibyiza nkabona ibibondo byanje nasizeyo nkabona kandi nkashobora gutaha iwacu Nyamutobo nkashobora nanje kubaho ntarangaguzwa nkagira nanje izina nkakurya baturamutse bavuga ati gira yuja niyuva gira sona sowanyu yakumbuye iwacu yakumbuye igihugu canyibarutse no nzonezerwa nzotamba ntarike muhora munyumva ko n'uririmbo naruze ngo nzogena nishongoye ngo nje nishongora mana yanje nje kugushimira kuko musubije iteka nzogira nka kurya Miriam na Moïse Miriam hakurya ya Mer Rouge yateye akaririmbo akavuga ati chantez au Seigneur car il a fait des merveilles izo merveilles rero zi Burundi ndazirota ijoro n'umutaga ndashaka gutaha iwacu musubire aho nataye urutsogi ego Diane ngira mwofata umunota umwe mukibutsa akabazo mwari mwabajije. Okay, naleta ngende mu gushimira madame Barangije na mwebwe mwese muri Kigali. Niso sinamanjega madame Mati Alfred Shibira y'ibyo yashiyemo kuko ibiseke byamabi gufasha kudokumenya imibereho y'ibintu by'ubuzima avangiye gucaca. Ikibazo cya mbere sinugara ikibazo nariko gusaba mvuga nti nagewe ndi kubona umuntu nka Chancel n'umuntu nka Manirakiza bari barakora ibintu bari muri kiganiro kuko nabo nyene bari umenga baje gutora intererano y'amagi. Mais la question jewe ngaha ndimo ni question ya ntuze ni question yuko nashaka kubaza ko mumbona muri mutene abantu benshi ari muri opposition nashaka kubaza ese nk'izi nduru zose ziriko ziraba nk'umuvyeyi nta kuntu kandi ukaba mubuzi abantu benshi nta kuntu umuntu yafasha akawe nk'umuvyeyi bakorana abana kugira izi nduru zirimo zihere zirakoze. Induru mugomvye kuvuga n'izihe Diane? Murabizi nawe abantu bagaziye mwayibonye byose ntabwo mbiriza kudisubiramo kugira ngo zisubire zitere izindi nduru parce que icyo mvuze cyose kigira sport tank mugabo murabizi nako ni ego ngira mwatahuye sinzi ko mwatahuye akabazo babajije Diane Margarita Barankitse. Sindagatahura neza mugabo urazi abarundi bavugira ngo novuga ngo mbwire gito canje gito c'ubundi yumvireho mugabo ngira nishure ndababwire ko burya iyo abantu batase n'ibitegerezwa mutegerezwa kuja hejuru ngo nakoze ibi ngo ndakoranya biriya kandi umuvyeyi ko yanyise umuvyeyi ntavugira ibintu kusamirizi canke ngo avuge iyo hari abana biwe batase ntibitegereza kumenyekana ivyo yakoze mugabo nta na rimwe ntazo sohoka ngo mbwire umuntu iyo batase n'ubundi ngo ndabimubwire turi babiri ntibitegerezwa gukoranya inama ngo nakoranije ngo ngirashira ngo abana hamwe kandi noneho uwitwa umuvyeyi ibintu ntibitegerezwa kumenyekana kuko la linge sale se lave en famille kandi noneho novuga ngo iki ubutumwa jewe mfise abo bose bagomba kumbaza ivya opposition n'ibiki uwo ari we wese numvise yuko binkoze ku mutima ababaye canke yavuze ikintu ndasoboka nkamubwira nk'umuvyeyi rero utekaneka neza Diane nta na rimwe nzoreka kwitaba mbonye uwubabaye mbonye uwutatse n'uwundi nzomubwira ndamwongorere canke urazi abavyeyi barakubita nywafi batarinze kubivuga canke bakakurya ikinuma canke bakakuraba igitsura ukaca rero wikebuka urakoze di murakoze gose. Ego hari uwitwa Semerera yabajije utubazo tubiri ngira muratwibuka twose yabajije ko Sante Gidio mu bihe byari bigoye yegera abantu bakarondera ingene bo ati mbega aho bahariho
abariko baragira vya negociation nagira ndamwishure semerera ko jewe mu bo bahamagara ko ntari muri opposition namangenda mu bintu humanitaire iyo bakoranije ngo tuvuge ingorane dufise kuvyerekeye ivy'impunzi ndagenda i Geneve nkabyumva mugabe iyo ari ibintu vy'amanegociation vya dialogue vya politique jewe nibaza ko batampamagara iyo Sante Gidio iyo yakoranije inama Sante Gidio iyo yakoranije igiteramo vyerekeye amahoro barantumira haba kera nagenda i Milan habaye la journée de la paix ndabazi rero aba Sante Gidio mugabo simpora nja kubaza ivya negociation bariko barakora sindanabimenya kuko jewe mu bantu ndi mu bantu bataharanira ibibanza vya politiki nababwiye ubutumwa bwanje ingene ni naco gituma natangaye kandi natangajwe n'abandi babashize kuri liste uko ari kurabaza ati mbega nta kuntu wobegera wewe bakagukura ko uwo muta ko ntavyemera none vyuko abo bantu nabo nyene bagize kudeta none noja kuvuga ngo ni munkureko mvuze ngo raba neza jewe munkureko jewe sindimu nuko noba nagirije abo bandi 34 ko bobo bagize kudeta gushika ubu je sinavyemera ivyuko bagize kudeta kandi jewe sinakubesha abantu baranyegereye barambaza ati none wewe ko twugukura ko wo kwandika ikete ugasaba ikigongwe ijya leta hanyuma wewe ugashobora gutandagira mbyamba mudakomeye neza wewe babonye umuvyeyi ata yiyonkora ku bandi jewe nije nosaba ikigongwe canke nibo bonsaba ikigongwe kandi niyo bonsaba ikigongwe bakavuga ati wewe turabona ko twakurenganije wewe nutahe noheza nkiyongora ku bandi twaraniye abo bose ba Gilbert abo bose twari kumwe ba Pacifique ba Bob abo bose twari ko turagwanira yuko batohindura ngo dusubire mu njyane ngo batohindura ivyadutumye tusubira hamwe ivyarusha hanyuma jewe nze kuvuga ngo ndatashe kugira ngo mparanire iki ko ndiko ndaharanira hamwe n'abandi ko ata muntu n'umwe bociza canke yohohoterwa sishobora rero niyo bombwira ngo ni ntahe ndijenye nibataha n'impunzi gukwega nanje ndi impunzi umunsi bazovuga ati ubu rero turakingiye impunzi zose nizize ubu turisubiyeko bagafungura bijya bibondo vyanje biri mu mabohero ataco vyakoze abo bagiriye nabi bakabasubiza ivyo babatwaye igihugu kikaba ciza kirimwo agateka kazina muntu bakubaha tuzotahana n'abandi kubera iki mutahana ijenyene kandi twese tubabaye turi mu rugamba rumwe noba mpemutse ngahemukira Imana ngahemukira ibatisimu ryanje birambuza kuko iminsi yose bafunze umwana canke bakica umwana bakica umuntu mu Burundi baravuga ati nitwe bababishe kuko dufise humanité imwe mu gifaransa bavuga ati novuga ko c'est une part de notre humanité qui se meurt igihe cyose umuntu apfuye cane aho nataye uruzogi bishe umuntu na jewe babanyishe kuko twari dusangiye ubwo buntu ego Pacifique nazwe sinzi ko ari utubazo baba batumbekeye ko canke icyo mushobora kunganira imbere yuko mugenzanje Alice yakira umugwi wibazo ugira kabiri nta kibazo mbona nyene batumbereje kuri jewe nyene niko Pamela yagize ati yadusavye ko twomuha uko twibaza Burundi bwomera bukize indoto dufise kuri bwo
kenshi ntikigoye kukibona icahagurukije umuntu nico ufatira ko kugira ubone indoto afise Magi Mukanya ariko aravuga wumva ko indoto yiwe irahuye n'ivyo akora ati igihugu abana bose b'u Burundi atakibahama babayeho bidegemvya borohe twebwe muri Fokode dutangura hari ikiganiro nigeze gukora cavuga ku ivuka rya Fokode hari muri kaminuza y'u Burundi turi muri kaminuza abahutu n'abatutsi barabana y'ingwe nahinjiye inyuma y'ubwicanyi bwari bwabaye 1995 ndahinjira 1998 ubona abantu nyene ko batandukanije gose ucu usanga indoto yiwanje iza kuba uburundi buri réconcilier Burundi abarundi bose ari abana b'u Burundi ndakunda gushimika cyane kuri Burundi bwacu kujya tuyiririmba kenshi igihugu twese turi abana b'u Burundi twamye dufise intwaro mu bihe bitandukanye zivuga ko hariho bamwe ari abarundi abandi ni inyanka Burundi n'abansi b'u Burundi hama hariho bamwe ari abarundi n'abandi atari abarundi uravye intwaro ziba zihari ndipfuza ko umunsi umwe haba umunsi abarundi bavuga bati ashi tugiye twaronka bigiye vyabaho mu mateka y'igihugu aho habaho intwari ifata ko abana b'u Burundi bose ari abarundi co kimwe ku rugero rungana bafise uburenganzira bungana niyo ndoto novuga yanje nyamukuru ku buryo iyo umurundi wese azoba ari hanze azoba ati ndafise leta ingwanira naho nogera n'ikibazo hanze iraza kungwanira kuko irazi ko twese turi abarundi je iwanje icambere nico icya kabiri ni igihugu umurundi wese afisemwo uburenganzira kumparanira agatakazi na muntu ipfuza igihugu gifise ubutungane bwigenga bwubahiriza abarundi bose Fokode mu bikindi kinigwanira nuko dushikira iterambere no Burundi buteye imbere mbajije uti ikintu nkumbuye mu Burundi noshika nkora nibaza ko ku impunzi ikintu cyambere ibura ni giki impunzi irashobora kuba hanze ikaba ibayeho ubuzima umuntu arafise ahaba umuntu arafise ibyo afungura umuntu ararungika abana ku ishure urashobora gusanga ibintu bikuru umuntu ashobora gukenera bamwe babifise hari abandi mu mpunzi batabifise urashobora gusanga ivyo ufashe umwe ugasanga hariho ubifise mugabo twese ikiguma kibuze nuko kumva igihugu cyawe ari naho ejo abantu umuntu yobarekura ati ubu murarikuriwe njyane zose ziraheze ubuje ntawe umufata usanga botaha bo babake ugasanga ariyo bamaze gushika bagira bati jewe ubu naramaze gushika ngaha ariko akabazi ko afise igihugu akabazi ko Burundi hashakiye hose ashobora kubujamwo akongera agasohoka atankomanze rero inyota ya mbere twese dufise nk'impunzi no gusura kumva igihugu cyacu tugifise kumva ko ufise igihugu cyawe koko rero nyota no kumva ninjiye mu Burundi nkumva atabwoba ndabufise mwo mvuga ndi mu gihugu canje impumbu umuntu agira iyo myaka 10 iraheze hari mu miryango yanje ntababona kumva abana bavuka mu muryango ugasanga ntabuzi ukumva nyine ukumva mu muryango hasigaye hari abantu menga n'abanyamahanga atazi na gatoyi kandi ari inshuti zawe zo hafi umuntu aripfuza gusubira kubona hamwe bakorana muri societe civile abo twari kumwe hari ni byinshi muri rusange umuntu yavuga mu iryo jambo rimwe nyine ati nkumbuye igihugu canje kumva ndi mu gihugu canje hanyuma novuga gato ku kibazo cyo kwasemerera uko Magi acishuye niko nanje numva byegeranye ariko nari kucishura hamaje ati mbega ntiwosaba wewe waragerageje ukabwira leta utikumbure je mwaranyihenze ko ra mu mbabarire ko bari kwihenda hamwe ko bari umuntu avyibaza gutyo ibyo leta ntabwo yamwihenzeko kuko uravye kumbure iyo ariko aravuga urwo rutonde umuntu atabanje kururaba arashobora kwibaza bene uko nyine uti nkeka hariho bamwe byari byo n'abandi bitari byo ubwo rutonde abo bantu bakiriwe izo manza urwo rubanza manze ndaruvuge n'urubanza rufatanya abantu 34 bakaducira urubanza twese rumwe twagiriza icyaha kimwe twese ntibavuga ngo Pacifique yarakoze iki ngo Bob Rugurika nawe yagize iki yundi Asiatonga Imana yakoze gutya Gilbert niyo nkuru yagize iki amenyesha makuru kwisanganiro naka ntabwo urwo rubanza ntiruvuga umwe wese ngo ruvuge ngo naka yarakoze iki twese badufatira mu kivunga kimwe ibitabaho mu butungane ubundi mu butungane bateza kuvuga icyaha umuntu yakoze icyari cyo bakagitomora ingene yagiye aragikora abo bagikoranye imyanya yabikoreyemwo ubundi niko urubanza rucibwa twebwe 34 twese n'ikintu kimwe nkuko abantu bovyuka bagakora ikintu kimwe kwisaha imwe ku munota umwe ibintu bitabaho bakaca rero badushira ko igihano kimeze gutu bwa mbere bavuze ko baduciriye gupfunga ubuzima bwose iyo perpetuité ubwa kabiri bavuga ko bafashe amatungo yacu yose
ubwa gatatu bavuga yuko tudafise uruhusha rwo kuronka akazi na kamwe mu Burundi, kaba ka leta kaba akazi sociale, ibintu umuntu wonyene yo kwikorera, ntidufise uburenganzira bwo gukora ikintu na kimwe mu Burundi twebwe. Ni nkuko baba bavuze ko tutakira abarundi, tutakiharurwa no mu bantu ngira mu Burundi, kuko ntiturekura ikintu na kimwe ku butaka bw'u Burundi. Uravye urubanza, nta rubanza na rumwe nabigene nsoma ruvuga ibihano bimeze gutyo, ko muratakintu na kimwe arekuriwe mu gihugu ciwe. Niko urwo rubanza ruvuga. Abo bantu barimwo abahanira hagati y'akazi na muntu, nkuko kwa Magi, kukwanje president wa Fosk Vital Nshimirimana, ugasangamwo nka Maître Dieudonné Bashiraho ishize, abaza kumva unzoba ntavuze ariko umva ni benshi muri bajya barongoye amashirahamwe yigenga, Maître Arumere Niyongere. Hanyuma hakabamwe abamenyesha makuru, umuyobozi wa RPA Bob Rugurika, ukaca usanga umuyobozi wa televiziyo Renaissance Innocent Muhozi, ukaca ufata nko muri televiziyo muri Isanganiro usanga ari umumenyesha makuru Patrick ukaca usanga Bitabaro wa televiziyo Renaissance Innocent Muhozi, ukaca ufata nko muri televiziyo muri Isanganiro usanga ari ndiko ndiyumva umumenyesha ko ngira Magi barankitse sinzi ko mukugara gato televiziyo Renaissance Innocent Muhozi, Magi barankitse nyimba muri ko muratwumva mwokugara mikro gato. Isanganiro usanga ari ndiko ndiyumva ko ngira Magi barankitse sinzi ko mukugara gato televiziyo Renaissance Innocent Muhozi, Magi barankitse nyimba muri ko muratwumva